Yesu ashimwe bene data groupe b'amaso nshuti z'umusaraba. Imana ihabwa icubahiro. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro b'amaso. Ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe tugiye kuganira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nitwa Mbonimpa Abeli. Uyu munsi twongeye kugira ubuntu n'Imana kugira ngo twinjire muri ibi vyandikiwe amashengero ndwi yo muri Asiya. Turatanga inyigisho zerekana ingene umwami Yesu yarungikanye ubutumwa, amusanze mu kizinga c'Ipatimo, aramubwira ati wandikire amashengero ndwi yo muri Asiya. Aya mashengero ndwi rero hari ibintu byinshi tugiye kuzoyigamwo. Uyu munsi turatanguranye n'ishengero ryo muri Efeso. Icete candikiwe iryo shengero kiratubwira amajambo akomeye cane agaragaza kuba umukristo. Ndagira ngo mwene data uze gutega amatwi muri izi nyigisho. Turagira ngo tuze turabire hamwe ibitsibo ndwi umukristo yategekanirijwe kuzohabwa. Ingazi ndwi zijanye n'ibitsibo. Guhera ku gitsibo ca mbere umukristo azogenda ahabwa amaze gushikanwa mu ijuru. Ndagira ngo mbabwire ko izi ngazi zitandukanye na za ngazi zitangwa mu madini. Mu madini umuntu baramuraba bakamwitegereza, hanyuma bakamuraba ku muhito kuko ntibaba bazi ibiri imbere mu mutima, bagatangura kumuduza bakamwongera bagasura bakamwongera. Hanyuma rero ugasanga wa muntu asigaye yiyumva ko gose yamaze gushika mu kibanza gikomeye. Ariko ndagira ngo mbabwire ko biratandukanye n'ibi bitsibo by'ubugingo. Ibi bitsibo by'ubugingo bizotangwa ku muntu wese yihanganye, uwanesheje, uwatsinze, uwagwanye intambara akazisozera. Haleluya! Uwo ni wazogororegwa. Ubwo rero tuzorabira hamwe ibitsibo bishika indwi nk'uko amashengero nayo ari indwi. Ibi bitsibo bizogenda bidusobanurira ukuntu umukristo agomba kunesha, hanyuma akabona kuzobiragwa, akazobona kuzohabwa ivyasezeranywe. Rero mwene data uri hose witegure, reka tubanze dusenga Imana. Mwami wacu data wo mwijuru, ndagushimiye cane uyu mwanya mwiza wongeye kutwemerera muri groupe b'amaso kugira ngo dusangire buno butumwa bwiza budusobanurira ivy'amashengero ndwi yo muri Asiya. Ndasengera umuntu wese agiye kumviriza ijambo ry'Imana, wongere kumukangura ku mutima, wongere kumweza no kumugirira neza, hanyuma twinjire muri izi nyigisho. Mwami ndasabye mpwemu yera wane nanje, ndasabye mpwemu yera asobanurire groupe b'amaso n'uwundi muntu wese agiye gukurikirana izi nyigisho. Mwami ndasabye kugira ngo umubere umusobanuzi, umusobanurire. Haleluya! Urakoze Yesu, ndabigushimiye. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Nuko mbisenze Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Turasoma ivyahishuriwe Yohana igihimba ca kabiri umurongo wa mbere turageza ku murongo w'indwi. Icete candikiwe ishengero ryo muri Efeso. Dusome mu izina rya Yesu. Andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko kw'amatara ndwi by'izahabu, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe n'ukwihangana kwawe, yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa atarizo, usanga n'abanyabinyoma, kandi ugira ukwihangana, wirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanje ntiwacobogora. Ariko mfise ico nkugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukore ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo, nzoza kuri wewe nkure igiterekwa kw'itara cawe ahantu haco citi wihanye. Ariko ico ufise nuko wanka ibikorwa by'Abanikorayiti, ivyo nanje nanka. Uri n'ugutwi niyumve
ico mpwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kurya kuvyamye ku giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe, Imana ihabwe icubahiro. Hano turabonye igitsibo ca mbere umukristo azoba gitanguye guhabwa gishika mu bwami bwo mw'ijuru. Mwene data, abasezeraniwe ivyo bitsibo barazwi, amazina yabo aranditswe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama w'Imana. Igituma turiko turavuga ubutumwa bwiza ni ukugira ngo wisuzume wumve kurimwo, mbega izina ryawe ririmwo, mbega ubwo uranditswe, mbega ubwo nturiko uraherekeza abandi canke uriteguye. Mwene data, ubu butumwa bwiza nubwo kubwira umuntu wese aho ari hose ngo yicare yiteguye. Turagira ngo rero twinjire mu busobanuro duhereye ku murongo wa mbere. Umwami Yesu abwira Yohana intumwa ari mu kizinga c'Ipatimo ati, fata ikaramu wandikire umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko kw'amatara ndwi vy'izahabu aravuze ibi. Haleluya, ndagira ngo nkubwire mwene data ica mbere yuko umwami Yesu yabwiye Yohana kwandikira marayika. Haleluya, aha ndagira ngo musobanukirwe yuko umumarayika yabwiwe kwandikira Yohana yarari mu kizinga c'Ipatimo. Uyu mumarayika rero ntabwo ari wa mumarayika wa wundi umwe Yesu yabwira kuza kwiyereka Yohana muri iki kizinga c'Ipatimo, ahubwo uyu mumarayika ni umumarayika ari mu ishengero ryo muri Efeso. Kubera iki uwo mumarayika arinda kwandikirwa na Yohana? Kubera iki umumarayika arinda kwandikirwa na Yohana? Ico kibazo mwene data wocibaza. Hariho marayika arungitswe avuye mu ijuru atumwe n'umwami Yesu ati, genda usange Yohana mu kizinga c'Ipatimo, hanyuma rero uheze umushikirize ubutumwa, urangije umubwire gufata ikaramu, hanyuma yandikire marayika asanzwe ari hariya muri Efeso. Ndagira ngo musobanukirwe yuko ishengero ryo muri Efeso ryari rifise marayika rijejwe, marayika akorana n'abayobozi, marayika akorana n'abakozi, akorana n'ishengero ryo muri Efeso. Muri Efeso hariyo marayika agumayo, aguma atanga raporo, aguma araba ibirimwo birakorerwayo, aguma araba ingene Yohana akora, aguma araba ingene abamwungirije bakora, aguma araba ingene abakozi b'Imana bakora, aguma araba ingene bari mu byumba by'amasengesho bakora, aguma araba ingene abaririmbyi bakora, aguma araba ingene bakora abatunganya urusengero, abatunganya sale y'aho hantu bari basanzwe bateranira muri Efeso. Uwo marayika agumayo kandi nico gikorwa yari yarahawe. Hanyuma rero mu gihe yuko Yohana intumwa atarakibonekayo, umwami Yesu amutuma kumwandikira. Umwami Yesu amutuma kumwandikira. Ndagira ngo mbabwire yuko ubwo gwete rumaze gushikayo rwahawe uwasubiriye mu kibanza canke uwasigaranye ishengero mu gihe Yohana yarapfunzwe. Hariho abandi bantu bari bagisigayeyo kuko bafashe intumwa bashaka kuzimanganya ubutumwa, bashaka guhondobereza no kujaniranya no gukuraho abasenzi bakoresheje gukuraho intumwa, kuko bavuga bati, dukuyeho intumwa zashizweho na Yesu tuzoba twifatiye ishengero, tuzoba tugifatiye. Baramujana bamupfungira hariya muri ico kizinga c'Ipatimo. Bagerageje gushaka kumwica birananirana. Mwibuke yuko Yohana urupfu rwiwe babanje kumuteka mu ngunguru yuzuye amavuta, ariko ntiyasha, kuko Imana yari yaramusezeraniye ko atazopfa atabonye ubwami bw'Imana. Yaciye yiyubura, atangura kugira umubiri mushasha. Bararaba bati, rero ntitumwicisha icuma, ntitumwicisha aya macumu, ntitumutema n'ibipanga, reka tumutware azoja kugwa hariya. Ariko Imana niyo yari ifise umugambi wuko izomukoresha ibikomeye n'ibihambaye. Nuko rero Yohana abwirwa kwandikira marayika. Uyu marayika rero ubutumwa bwaramugezeko, uburyo bwamugezeko
ni ukuvuga ko uriya muntu yasubiriye Yohana arimo arabisomera ishengero, uwo marayika yahita yumva akanabibona akanabikurikirana, akaraba abavyakira neza n'abavyakira nabi, akaraba abapinzi n'abandi bavyemera, akaraba agakomeza kuraba ingene abantu bihanganira hamwe n'itotezwa ryari rikaze muri ico gihe ryari ririho. Nuko rero marayika arandikirwa. Igituma hano batubwira kwandikira uyu marayika nuko uyu marayika akomeza akurikirana ibikorwa nubwo Yohana atakihari, nubwo n'abandi bose batakihari, nubwo hazoca iyindi myaka ibintu bigahinduka, marayika azoguma akurikirana urugwete rwandikiye ishengero ryo muri Efeso. Urugwete rurabandanya, nubwo muri Efeso no musi hasigaye hari za mize viva canke indangamico bigaragaza ata niho hahora ishengero ryo muri Efeso. Aha niho Yohana yahora aba, Yohana yahora ahaba ari kumwe na Mariya nyina wa Yesu. Ataha niho baba, atera amazu yaho baba, atera abu Yohana yabangaha, atera ahantu hambere batangwe guba basengera naha. Ivyo nivyo bisigaye ari amateka, bisigaye biri mu mateka, ariko ishengero ryo muri Efeso ntarikiriho. Aho hantu hatwawe n'abasilamu, ako karere cyangwa ico gihugu cyo muri Turukiya. Efeso ni muri biriya bihugu byo muri Turukiya, niho bita muri Aziya ntoya. Aha niho iri shengero ryari riri, aha niho aya mashengero yarari, aha niho habarizwa aya mashengero muri Asiya. Nuko rero umwami Yesu aramubwira ati, ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko kw'amatara ndwi by'izahabu, aravuga ibi. Haleluya! Umwami Yesu afise mu kuboko kw'iburyo inyenyeri ndwi. Izi nyenyeri ndwi n'abamarayika bayoboye amashengero ndwi yo muri Asiya, n'abamarayika bayoboye amashengero. Mu yandi majambo, kiriya gitereko kw'amatara cahora gifise amashami ndwi mu isezerano rya kera, cagereranywa ibi biraririye kuzoba mu isezerano risha. Ishengero ry'Imana mu isezerano risha rifise amashami indwi. Ni ishengero rimwe mugabo rigabuwemwo ibice ndwi. Ibi bice ndwi, buri gice cose gifise ubutumwa bwihariye. Ubutumwa bw'iki gice ca mbere, iki gice c'ubu butumwa gihagaze ku rukundo, gihagaze ku butumwa bubwira abantu kwitaho, gusubiramwo, kunagura no kuvugurura urukundo ukunda umwami wacu Yesu Kristo, urukundo ukunda Imana, urukundo ukunda ubutumwa bwiza. Mbega uno munsi uracaririmbira Imana nka kwa kundi wahora ubifise, ugasanga aho wagenda hose wagenda uraririmbira Imana? Uracafise ca gikorwa co gukunda Imana? Uracafise wa mutima wo gusenga Imana nk'uko byari bimeze mbere? Canke uracakora imirimo y'Imana nk'uko Imana ibigomba, nk'uko yari yaragutoranije? Rero ubutumwa bwari bugenewe ishengero ryo muri Efeso bwari ubutumwa buvuga ku rukundo. Hano rero handikiwe umwe muri ba bamarayika ndwi. Hano Yesu atubwiye ngo afise inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko kw'amatara ndwi. Ibi bitereko kw'amatara ndwi n'aya mashengero ndwi. Haleluya! By'izahabu, bisobanurwa ko amashengero ari mu nzahabu. Inzahabu niryo buye rya mbere rigaragara muri Bibiliya ry'agaciro Imana yagiye yerekana hano ku isi. Hano ku isi amabuye y'agaciro kubibonekesha amaso ni inzahabu. Izahabu igaragazwa canke igereranywa n'agaciro hano ku isi ku mugaragaro. Rero ngo ni ibitereko kw'amatara ndwi by'izahabu. Ishengero ry'Imana riri mu rwego rw'inzahabu. Ni ishengero, ni ibitereko kw'amatara ndwi by'izahabu. Inzahabu ni ukugendana ubwenge bw'Imana, ni ukugendana mpwemu w'Imana, ni ukugendana ukugororoka kw'Imana. Inzahabu ni ukugendera mu bugombe bw'Imana. Inzahabu ni ukuba uri mu ruhande rw'Imana
yagushizemo, maze bikagenda nk'uko Imana igomba, bigakorwa nk'uko Imana igomba. None rero umurongo wa 2 Yesu aravuga ngo ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe no kwihangana, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, usanga n'abanyabinyoma, kandi ugira ukwihangana wirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanje ntiwacobogora. Haleluya! Aya majambo aratwereka ibyo Umwami Yesu ashimira. Umwami Yesu ashimira marayika w'ishengero ryo muri Efeso, ariko arashimira abakozi b'Imana bo muri Efeso, ashimira abadiyakoni aribo bakozi b'Imana bo muri Efeso, agashimira abasenzi, agashimira abaririmbyi, agashimira bitanga. Umuntu wese arimo arakorera Imana, Imana iramushimira, Yesu ariko aramushimira. Ndabibutsa yuko iri shengero ryo muri Efeso uno munsi litakiri muri bya bibanza byari ririmo ico gihe, kuko haratwawe, hamaze gutwagwa, hararengerwa. Uno munsi harengewe, idini rya Islamu niryo rihabarizwa. Ariko rero uno munsi Efeso y'uno munsi, abakristo bose, abantu bose, umuntu wese hari hose, namwe murimwo grupe b'amaso, muriko murabwirwa, turiko turabwirwa ubu butumwa bwandikiwe iri shengero ryo muri Efeso, ngo ndazi ibikorwa byawe, ndazi n'ubutame bwawe, ndazi n'ukwihangana, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi. Waragenzuye abiyita intumwa. Abantu benshi biyita intumwa. Hari abantu biyita intumwa uyu munsi, bakita abaprofete, bakita abapotre, ariko barimo barashaka kugira ngo bahonyange abakene, kugira ngo bakandamize abatishoboye, ngo babace ibitagendwa, kugira ngo babace ibyo bashaka kubaca. Hanyuma rero babahenda, bagatangura kubabwira, babakorera ibitangaza, bagabahenda. Ariko mwene data, nawe burashoboka yuko uri mu bagenzuye abiyita intumwa, ariko wasuzumye ugasanga koko ntabwo ari byo, ugasanga sizo. Warabisuzumye, kandi icyo gikorwa Yesu aragikunda, arabishima, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo musuzume, murimbure, murabe, mubanze musuzume, murabe ko mutariko murayoba, mutariko murazimira. Ngo kandi ugira ukwihangana wirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanje ntiwacobogora. Uyu muntu Yesu yaramushimiye, iri shengero Yesu yararishimiye, uyu mumarayika Yesu yaramushimiye. Mwene data, nawe buri muri abo ariko barashimirwa. Umva uyu muntu ngene yihanganye, ngo ntiyigeze acobogora, bwa butamwe ucamwo, ya makuba na za ntambara, wa muriro wiriguraka, ariko ukawurengana. Mwene data, Imana imwe iragushimira, Imana imwe iragushimira muri mwejya byose wihangana. Bijya byose ucamwo, yajya makuba ucamwo, Imana irabibona, irabizi. Imana irabona ingene wihanganye. Turagira ngo twumve ijambo rivuga ngo ariko aka kantu, ariko mbega mwene data, ubwo ako kajambo kavuga ngo ariko, mbega ko bakakuraba, ubwo nturi muri ariko, ubwo nturi muri babandi Imana igira ibwire ngo ariko. Umurongo wa 4 uravuga ngo ariko mfise ico nkugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Haleluya! Bene data, ndagira ngo mbabwire ubutumwa bwiza, n'ubutumwa bwo kubakangura, ngo nuko waretse urukundo rwa mbere. Yesu aravuze ngo ariko mfise ico nkugayako, kuko waretse urukundo rwa mbere. Rwa rukundo rwo gukunda Imana, rwa rukundo rwo kuyikorera. Wahora wumva abakeneye gusengerwa, ukitanga, ugahemuka ubashikiriye, ugahemuka ubasanze aho bari, ukabasengera. No mwijoro warumva yuko wavyuka kubasengera, baguhamagaye waragenda ukabasengera, bamwe ukabagerako, nta n'amatelefone ari bwaboneke. Ariko uno munsi hari ukuntu Imana yabikoze, na za telefone uno munsi zizigo zirakorera Imana, zisigaye zikorera Imana, birorohereza umurimo w'Imana. Ariko navyo ntukibikora. Imana yaraguhaye uburyo. Hari abantu bakeneye gusengerwa, hari abantu bakeneye kwitabwaho, ariko ntukibikora.
hariho abantu bakeneye kubwirwa ubutumwa bwiza ariko ntukibikora. hariho abantu bakeneye kwitangirwa kugira ngo bagire imbere ubafashe ariko ntukibikora. uru nirwo rukundo Yesu avuga, urukundo rwa mbere, urukundo rwo gufasha abatishoboye, rwo kwitaho imfubyi n'abapfakazi. ariko ugasanga aho kwitaho imfubyi n'abapfakazi ibintu byose bihabwa mu ishengero ugenda ubihabwa. aho nimwe ndabwira abakozi b'Imana, kuko n'uyu muntu yandikiwe ni marayika, mu yandi majambo handikiwe umukozi w'Imana, umuyobozi uhagarariye abandi wo muri iryo shengero ryo muri Efeso. abantu benshi barahabwa ibigira 10, bagahabwa amashikanwa. murazi ko amashikanwa yahabwa aboro b'i Yerusalemu. ibigira 10 byahabwa ishengero bakabirira hamwe, ishengero babirira hamwe. ibigira 10 byahabwa ishengero bakabigabanganya, umwe wese akagenda ahabwa ukurikije uko akenye nta mukene yari arimo. ariko no munsi ibigira 10 biribwa n'abande, murazosuzuma namwe mwihinyishu muzosanga ishengero ry'uno munsi ryaraguye. rwa rukundo rwa mbere rwo gusabikanya no gusaranganya, amashikanwa yaratangwa agahabwa bamwe baba mu nzu ziva, bamwe batagira ko gahuzu bambara, bamwe batagira utwo bafungura. amashikanwa yaratangwa bakayegeranya, intumwa zikayatwara zikayajana zikashikiriza. nabo nyene ntibabiryako, intumwa batungwa n'ayabo maboko, bari bishoboye. umuntu wese yarashoboye kwitunga ngo bakoresha amaboko yabo. ntabwo bigera batega amashi, ntabwo bigera batega amaboko, ntabwo bigera batega ngo barinde kuza baragora abantu. ariko no munsi urukundo rwarakonje, rwaragiye. rwa rukundo nta rukiriho. nguno munsi mfise ico nkugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. uno munsi usigaye wikunda, basigaye baguha amashikanwa ukirira, basigaye baguha ibigira 10 ukirira. byakagombye guhabwa abapfakazi n'ingenzi n'imfubyi n'abatishoboye, kubera yuko uno munsi ca gikorwa cahora gikorwa n'abalewi gikorwa n'umuntu wese, gikorwa n'abantu bose. uwo ari we wese Imana iramuhagurutsa ikamuha amajambo akayashikiriza. ariko uno munsi abantu benshi baratambamye, baraja hariya abaratambikiza, baravuga bati ni twebwe budutegerezwa gusubizaho iriya mico n'imihango n'imigenzo y'abakera. ati nibyo tubona bifise agateka, nibyo tubona byo twubahiriza kugira ngo duronye ibyo tugomba, kugira ngo natwe bitwubahirize, badutinye, batwubahe kandi baduhe tuze turarya. abantu benshi rero no munsi aho niho bari, aho niho amadini ari. mwene data, ndagira ngo mbabwire yuko ubwo butumwa bwarandikiwe iryo shengero, ngo ariko mvise ico nkugayako. uno munsi hari ikintu Imana irimwo iragaya ku madini y'ikino gihe. amadini ya kino gihe basigaye bikunda bakunda amahera, basigaye birarira, basigaye bikunda, basigaye bashinga amadini kugira ngo baze bashobore kuronka ico binjiza n'ico batunga n'ico bahabwa. ubwa mbere aho rayobowe na mpwemu yera, ariko uno munsi hari hasanzwe hari ishengero riyobowe na mpwemu, ariko uyu munsi hari amadini ayobowe n'imigenzo. ariko mfise ico nkugayako, mfise ico nkugayako, wa dini we, wa shengero wiyita ishengero ariko utari ryo. benshi bita abakozi b'Imana ariko atari bo, bamwe bita intumwa ariko atarizo. ugasanga n'abakozi ba Satani, ugasanga bashira imbere ivyubahiro n'ibiti. kandi Yesu yaravuze ngo ntimugashira imbere ivyubahiro, ntimugashira imbere ibiti byanyu. abantu mwese murangana, muravukana, mwese murangana. ariko no munsi abantu benshi baramaze gutagwa rukundo rwa mbere. haleluya. none rero umurongo wa 5 wavuze ngo nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukore ibikorwa nk'ivya mbere. niwibuke ihamagarwa ryawe, niwibuke gukizwa kwawe. warondera iki? ubataraguha ibiti, bataraguha inzego, bataragutangura kuguha naho ngo utangure kurya kubigira 10. niwibuke uko wari umeze, wari ufise umutima wo gushaka ijuru, wari ufise agakiza wo gushaka kwihana,
wari ufise agakiza mu mutima wawe, wari warabwiwe ubutumwa urihana, urakira umwami Yesu Kristo. Ariko rero hari vyaciye biza kuguma amaso. Amadini menshi no munsi arahumye, barakeneye gutabagwa, barakeneye guhishurirwa, barakeneye kuburirwa ngo nuko niwibuka ingene aho wavuye ukagwa wihane ukore ibikorwa nk'ivya mbere. Ibi bikorwa vya mbere ni ibikorwa bidusubiza ku gusenga kw'intumwa. Intumwa zasenga gute? Intumwa zakora gute? Byari bimeze gute mbere? Bamaze kwakira ibigira 10 babisangira gute? Babigabura gute? Amashikanwa bayagabura gute? Byakigwa gute? Jambo ry'Imana atubwira ngo babishira imbere y'ibirenge by'intumwa, intumwa zikabihereza abadiyakoni. Bamwe bangahe? Bamwe bari bararobanuwe, baba diyakoni 7, bamwe bari bararobanuwe, bakabigabanganya umuntu wese bose bagakwigwa mw'ishengero. Ntabwo babiha Yohana gusa, ntabwo babiha Petero gusa, ntabwo babiha Paulo gusa, ntabwo babiha Barunaba gusa, ahubwo nabo barabitanga. Barunaba nawe yarazana, yaragurisha. Barunaba nawe yaratanga, ariko sibo bamuha, ahubwo nawe yarabitanga akabihereza abandi. Uno munsi abakozi b'Imana nyabo nabakwiye gutanga bakabihereza abandi, aho kugira ngo bame bateze guhabwa. Imana idutabare ngo niwihane ukora ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo, umva ico ijambo ry'Imana rivuga, nutagira utyo nzoza kuri wewe nkure igiterekwa kw'itara cawe ahantu haco shiti wihanye. Iri tara rigiye kuvaho, ca giterekwa kw'itara rigiye kuvako, kigiye kushingurwa. Ico giterekwa kw'itara kigiye kuvaho. Umwami Yesu arakuburiye, Yesu arakuburiye. Aya majambo arimwe arabwirwa umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso. Uyu mumarayika ninde? N'umuyobozi. Marayika akorana n'abo bayobozi. Uyu marayika yandikiwe ni marayika akorana n'abayobozi b'aya mashengero. Ariko uyu marayika ntabwo akorana n'amadini, kuko amadini ntakorera Imana. Amadini akorera Satani, ariko ishengero rikorera umwami Yesu Kristo. Uyu marayika ntabwo yigeze akorana n'idini. Iri shengero ryo muri Efeso ryitwa ishengero, ntabwo ryitwa idini. Iri shengero ryitwa ishengero, ntabwo ryitwa idini. Uyu marayika ntiyigera akorana n'amadini, akorana n'ishengero. Suzuma urabere yuko wewe mukozi w'Imana, wewe mu Kristo, wewe aho uri hose witeguye kuja mu ijuru, yuko utarimo urakorana n'idini, ariko urimo urakorana n'ishengero. Imana idutabara, buri muntu wese asobanukirwe. Umurongo wa 6 turavuze ngo ariko icyo ufise nuko wanka ibikorwa by'abanikorayiti, ivyo nanje nanka. Haleluya! Uyu Nikora numwe muri baba diakoni biyonkoye. Baba diakoni 7 barobanuwe, bahabwa ibango, bahabwa umurimo, bahabwa igikorwa cyo kugabura ibifungurwa n'ibizanwa, ivyatangwa byose. Uyu rero Nikora arabiraho hasi hejuru, aravuga ati reka ngende kwishingira idini ndagiyitirire rizo kwitwe abanikorayiti. Aragenda arabikora, amaze kubikora aca atanguza idini ry'umugararizo, atangura kugarariza intumwa, atangura kugarariza umwami Yesu Kristo, atangura gukora ibikorwa umwami Yesu yanka. Ndagira ngo mbabwire ko amadini yitwa abanikorayiti nuno munsi yaragwiriye. Abanikorayiti kera bari abadiyakoni beza. Abanikorayiti kera bari bararobanuwe maze bahabwa amabango, ariko mu nyuma barinamura, batangura gucurika, batangura gushinga idini, batangura gushinga amadini, batangura kwita amazina. Aho kubita ishengero bayise amazina y'amadini. Ngo idini hariya ngo ni kwa ntaka, ngo ni kwa ntuze, ngo mugiye gusengera kwa ntuze, ngo idini ryacu ngo gitwa naka. Amadini yaragwiriye, abanikorayiti baragwiriye. Yemwe banikorayiti
ndagira ngo mbabwire ko bari barahezagiwe n'intumwa, bararambikwa kw'ibiganza. Bari abadiyakoni ndwi, bari barimwo Stefano hamwe n'abandi barimwo na Filipo hamwe n'uyu Nikora. Bose na bose bari ndwi, ariko mu nyuma igihe kiragera, umwe muri bo aragarariza ashinga idini ryiyitirirwa izina ryiwe. Nuko rero umwami Yesu aravuze ngo, ariko icyo ufise nuko wanka ibikorwa by'Abanikorayiti, ivyo nanje nanka. Komerezaho, wanke uhakana amadini, uhakana Abanikorayiti, uhakana amadini, uhakana Abanikorayiti. Nimba hari Abanikorayiti ubona, ubahakane. Abanikorayiti bashigikira ibyaha, bashigikira ivyo byose twadondaguye, barabishigikira. Utangure kumenya ko umwami Yesu yahagurukijwe no kugwanya Abanikorayiti, azana ubutumwa aburungikana Yohana ngo aburungikire marayika wo muri Efeso, kugira ngo marayika wo muri Efeso ntazohava hirahira ngo ashigikire Abanikorayiti canke ngo abahe ikibanza canke ngo abemerere, ahubwo abiyamirize, abahakane. Mwene data, nawe aho uherereye, kora igikorwa cyo kwiyamiriza no guhakana inyigisho z'Abanikorayiti. Umurongo w'indwi uravuze ngo, uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Unesha nzomuha kurya kuvyamye ku giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Yesu ashimwe cane. Uyu niwo mugabane wa mbere dutanguye kuronka muri ya migabane indwi. Mu yandi majambo, iki ni cyo gitsibo ca mbere muri vya bitsibo ndwi. Iri shengero ryo muri Efeso niryo rigize amahirwe yo gutangura guhabwa ikamba canke igitsibo. Haleluya! Nguri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Unesha, wewe ni wanesha, ukanesha Abanikorayiti, ukanesha inyigisho z'ibinyoma ziturutse mu madini y'Abanikorayiti. Unesha, haleluya, ngo nzomuha kurya kuvyamye ku giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Ugitamaza ukirenga kugishika mu ijuru, bazobanza kuguha ivyamye ku giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Ico giti ukiriye ko ntayo sosubira gupfa, ntiyongera gupfa, ahubwo abahawe ubugingo ni kashe, n'urupapuro, ni ucemezo, n'umutsindo, n'urupapuro rw'umutsindo, ni cemezo cyuko bakubwiye bati ikintu ca mbere usezeraniwe hano uhageze ntabagipfuye. Haleluya! Ndagira ngo mwene data ukora ijoro n'umutaga, ukorera ico gitsibo, ukorera ico gitsibo, ukorera ico gitsibo kugira ngo uzigihabwe. Ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga, dusengeranire, buri muntu wese asengere mugenzi we abanje kwisengera, hanyuma dusaba Imana kugira ngo iki gitsibo tuze tugihabwe. Nituze duhombe, nize tuyibihombe, ariko tuze duhabwe iki gitsibo c'ubugingo. Haleluya! Dusenga Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'aya majambo meza. Urakoze Mwami kubw'iki gitsibo c'ubugingo. Urakoze Mwami kuri ibi vyamye kuri iki giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Turagusavye Mwami kugira ngo uzodehe kujya kuri ico giti Mwami, uzompe kujya kuri ico giti Mwami. Ndasaba kujya kuri ico giti, ndasaba kuzokwibanira nawe ubuziraherezo. Ndasaba ngo ubutumwa bwiza ababushikiriye bose batangure kwitegura kuzojya kuri ico giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Mwami urakoze kubikoze ku bantu bose bakiriye ubutumwa bwiza. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Nuko nanje ndabisenze mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Nuko mugira amahoro y'Imana. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Yesu abahezagire cyane. Amen.